Barundi kazi nshuti bakunzi b'amareresi mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, banje kubaramutsa ndabifuriza kuroranirwa umumwe wese mu vyo akora no gutangura neza umwaka mushasha w'ibihumbi 2023 wabera umwaka w'ibikorwa n'iterambere mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Bakunzi bacu, nagira mfate akakanya nk'umurongozi wa Homewood Entertainment ndabibutsa kahise kamareresi mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, hamwe na KUBU naho twifuza kuzoshika muri kazoza. Muri kahise amareresi mu gihugu cyacu ntiyari amenyerewe cyane kuko n'abazikora ico gihe zaherera mu mamashini yabo, abandi bagakora ivyo batazi, abandi bakabura ingene batangura n'ibindi tutodondagura ngo duheze. Yamara barabikora mu kwerekana ishaka n'ubwira mu kugaragaza impano zabo, na kare barayamaze ngo intango y'ubuhanza n'amasoso. Muri KUBU naho abakinyi benshi babikunda kuko babibonamwo umwuga, ariko intambamyi zozo ntizibuze. Usanga benshi atabumenyi babifisemwo, abandi bagabikora kugira ngo barabe ko boronka amafaranga na make ubuzima bube burabandanya. Ababizi nabo bakabinyegeza kugira ngo bahabwe amafaranga menshi, bakibagira ko muri filime y'u Burundi atanirikoroka riraboneka, bakisanga nabo ubwabo ubwo bumenyi buriko burabapfako ubusa. Bakunzi b'amareresi, muravye kahise na KUBU intambwe ni nziza iriho, kuko amareresi araboneka ku mbuga ngurukana bumenyi, eka no kumambonesha kure zikorera ngaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Ariko nta vyera de, leta yo muvyeyi yari ikwiye kubishiramo ukuboko igashigikira ibikorwa mvabwenge vy'abarundi kugira ngo bitangure kwinjiza amafaranga mvamakungu. Icifuzo c'abakinyi b'amareresi nuko botera imbere muri uyo mwuga, ariko bisaba inguvu nyinshi cyane. Izo nguvu nazo ni ubuhinga bw'ingene zohingurwa, ivyuma bizifata, mbere n'ingene zogurishwa. Ivyo vyose ntivyoshoboka tutabifashijwemo n'ubushikiranganji bujejwe inkino n'imico kama no kwinjira mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko, ariyo EAC mu mfunyafunyo, hamwe n'ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru mu gihe bo bikundisha bene gihugu, mbere abakora uwo mwuga bagahabwa ijambo mu gutera imbere vyoba mu kanya gato, nk'uko ijambo ry'umukuru w'igihugu nyakubahwa Evariste Ndayishimiye yama arivumera ati turi kumwe twese birashoboka. Kazoza kamareresi, ico mwomenya kugira ngo amareresi y'u Burundi azotere imbere nuko mwokunda ivy'iwanyu, mukareka gurumbira agasobanuye ko mu bindi bihugu, kuko muba muri ko muteza imbere ibindi bihugu hako mwoteza imbere umurundi mwene wanyu. Kubavuga ko tutaragera ku rwego rw'abanyamahanga, twobibutsa ko nabo batanguriye hasi nk'uku kw'iwacu, mugabo kubera gukunda no guteza imbere ivyabo n'indimi zabo nico gituma bateye imbere gushitsa naho babibinjizamwo, mukisanga mwakunze abo mutazi, mukibagira abavukanyi banyu bo musangiye imetso arico gihugu catwibarutse. Kuvyerekeye ingene amareresi mu Burundi yogurishwa, nuko ikigo Obedeya cyo korana n'amashirahamwe y'abajejwe amastudio kugira ngo bahanahane ivyiyumviro vyoza biteza imbere yaba umukinyi, amastudio na leta ubwayo igatera imbere biciye mu kuriya makori, kuko ibikorwa cyose cinjiza amafaranga kibwirizwa kuriha ikori. Kuvyerekeye abamenyesha makuru, nibatange ibiganiro abari ku kivi bose kugira bamenyekanishe ibikorwa vyabo, eka nayo mateleviziyo akareka guha umwanya munini ibikorwa vyo hanze y'igihugu, kuko uravye nabo nta bikorwa vya iwacu bacisha ku mateleviziyo yabo. Kuvyerekeye umubano hagati yacu,
twagira dukebure abakinyi bamwe bamwe b'amareresi ku nyifato atari nziza bamaze iminsi berekana ku mbuga ngurukana bumenyi. Bakwiye kwitwararika mu mvugo bakoresha kuko ni ivyitegererezo vy'abakunzi babo. Iyo babonye bariko bitwara ukutariko vyerekana ishusho mbi mu mico n'akaranga bigize igihugu cacu. Twongere dushimire abamaze iminsi berekana ishaka n'ubwira mu guteza imbere uwo mwuga, yaba abakinyi, abamenyesha amakuru, eka mbere n'abakunzi b'amareresi. Twagira dutere intege abategura ihiganwa ry'amareresi, tunakebura ko mu gihe babiteguye bakongereza agashiruka bute, kuko ireresi mu kuyitegura itwara uburyo bwinshi n'inguvu nyinshi. Bakanahagarika kuzirutisha izivuye mu bindi bihugu nakare uteri uburevi arabwibanza. Mu kurangiza, twagira dushimire vyimva mutima Imana yaremye igihugu cacu ciza c'u Burundi, ariyo kandi yatanze impano zitandukanye ku Barundi. Uyu mwaka dutanguye w'ibihumbi 2023 uze ube umwaka w'ibikorwa n'iterambere idakumira mu bikorwa mvabwenge vy'Abarundi. Turangije tuvuga duti dukunde ivy'iwacu, dushigikira ivy'iwacu, duteze imbere ivy'iwacu. Mu gusozera, kw'izina ry'abakinyi b'amareresi turifurije umwaka mushasha nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi n'umuryango wiwe, eka n'abagize leta bose gushika mu bucimbiri. Tuvuga duti niyarambe Uburundi, niyarambe abakinyi b'amareresi. Murakoze.